guhera mu 2015 igihe twari mu ngorane hari amakontra menshi yatunganijwe nabi. Abarundi kubera ko twari mu ngorane twari twahahamutse, size ko ariko umuntu yobivuga, abantu bakaza basinya, abashikiranganje basinya rimwe na rimwe ibintu atari navyo, waza kureba ugasanga nk'ibintu byose bihereye mu partenaire wo hanze, nka kurya biri mu Faransa na Niger, bagenda basinya ibintu kumbe abafaransa babasinyisha gusa ati sinya nta kindi. Natugwara amakontra ashobora gusa nayo yagiye aba. Uno munsi tukaba twibaza ingene ivyo bintu dutegerezwa kubironkamwe umuco. Hari ibintu byagiye biba, ibintu by'amakawa nuno munsi bigiterana ingorane, aho nabene gihugu bandanya bidoga. Ngiryo ibwirizwa riraba code minier duheruka kuyisubiramwo, kuko nayonye kwari kutwiba biba igihugu, kandi twebwe ubutaka n'ubw'iwacu, abakozi n'abiwacu. Nigitangaje nuko nikibabaje nuko muri ayo makontra wasanga abo bitwa ngo n'abapartenaire bavuye hanze, ugasanga nta mutahe bazanye, bo bagashaka kuza gukoresha umutahe w'u Burundi, tukagira guhomba ku mutahe wacu tubahaye, tugahomba ku mabenefisi azovamwo. Ibyo byose bakikorera bagatwara, n'ubusuma nabwo burimo. Hariho nka kontra ijanye ibintu vya RCT ITS dans le même sens, abantu bakumva ko ari ukuja mu Burundi ahantu menga abantu nti bahahamutse bari mu bikorwa bidasanzwe, bakaza gusinyisha ibintu nona ubona ko twahombeye pe ku buryo umuntu abona ko amakontra nk'ayo yose yasinywe en faveur asa natagira ikintu azanira u Burundi. Ayo makontra yose nayo gusubirwamo. None ya 2040 mu 2040 twozoshikayo gute?